nitwa Blaise Hakizimana ndi umujene entrepreneur nkaba ndongoye entreprise yitwa Besefa Burundi Cassava Flour and Amido. Blaise mukora iki muri entreprise? Entreprise yacu ni dufise unité de transformation du manioc, dusanzwe duhingura igiterwa c'umwumbati. Tubarire do nido nyene mu bihingura nico mukuramo. Ubwa mbere na mbere novuga yuko impamvu kwanza avuze ko duhingura igiterwa c'umwumbati nuko hariho nk'ibi ama produits menshi usanga azimvye kubera ko izo produits usanga zavuye mu giterwa runaka nk'ifu, ugasanga umurimyi yipfuza ko iyo fu ariyo akuramwe amahera yose yakoresheje mu kurima mu kwimbura byose. Iyo fu reka kizimba cyangwa ubwo burebe bakuyemo bukazimba, ariko ugasanga ico giterwa cyari gifise ibindi muri ico byari kugurishwa amafaranga bigatuma za produits zizimbuka. Twebwe rero hamwe n'ivyo twaje kugira ngo duhesha agaciro igiterwa c'umwumbati n'umurimyi wacu. Rero duhingura igiterwa c'umwumbati tugakuramwo produits zishika kuri 4. Produit ya mbere ni ifu mubona, ni ifu y'imyumbati ihinguye. Produit ya kabiri dukuramwo ni iyi mubona hano, ni amido du manioc. Harabenshi bumva amido ni iyi hano. Hama turakuramwo kandi na cyanure. Cyanure bari 100% azote, turayidandaza nayo ku bantu barima cyane cyane mu gufertiliza amarengarenga n'ayandi ma plante verte. Tukongera tugakuramo n'ibyo kurya by'ibitungwa mu mwumbati. Donc bijya bishishwa by'imyumbati mubona najya amababi mu bisanzwe ibyo ibitungwa nk'impene n'inka zirabijya. Mugabe iyo zibiriye zirapfa kubera ko abakimwo cyanure. Twebwe rero muri entreprise yacu turayifata tukabisya, tugakuramo cyanure, tukavyumisha komsa ibitungwa bikabijya atakibazo vyogize. Rero muri make nivyo dukora. Akabijya nuko icambere dukoresha imyumbati mibisi. Niturindira ngo turindire umwumbati wume, tukikura mu murima turawutonora tukawuronga tugashyira mu mashini. Ivyo bidufasha gushobora gukuramo ya cyanure na amido bigashoboka ko biri bibisi. Ica kabiri bidufasha no kugwana n'ikibazo c'inzara, kuko wa mwanya worindiriye umwumbati wume zandwi zitatu, twebwe ca turonka produit mu mwanya muto cyane. Ikindi ca gatatu bidufasha umurimyi araheza akaronka uburyo buvuye mu vyo yarimye vyoroshe, uko ashobora gukura umwumbati mu murima akazana iwacu muri entreprise so tukamugurira cyo tukamuhingurira, iyo fu ikaboneka, amidi ikaboneka, amafaranga akaba yinjiye mu mwanya muto kuko yori kurindira ukwezi cy'amezi abiri kugira ngo vyume. Nuko none amido ikoresha mu bitiza amido rero ni produit nayo abarundi bakwiye kumenya gose. Icambere na mbere ngaha mu Burundi tuyikoresha mu kumesura abantu bari mu nettoyage sec, iramesura impuzu z'amabaze riche hamwe n'ibitenge. Barayikoresha kugira ngo ibitenge bisubirane ubushasha cankereza le base riche. Ariko amido sivye ikora vyonyene. Nk'akaroro muri Kotebu iyi Afritextile barayikoresha gose uko iyi amido ni ituma habaho passage ya koto muri tisi kugira ngo bakora amatisi hajya bakoresha amido. Malheureusement kubera ko mu Burundi twabwatangure kubihingura bakoresha izo bakuye hanze nko mu Buhindi hehe, kuko amido ishobora kuva mu mwumbati, ishobora kuva mu bigori, ishobora kuva mu biraya, ariko iri mu mwumbati rakomeye gose. Baramaze kugira amateste, twamaze kuvugana nabo bamaze kugira amateste, mugabo biracari mu nzira yuko bazohavura nayo batangura kuyikoresha. Amido rero kubayizi ikora ibintu vyinshi, irakora kandi irintervena nko mu bintu abantu bakora imiti pharmaceutique, irintervena mu bantu bakoresha nk'ibirungo vy'ivyo kurya, ikora ibintu vyinshi. Mugabo reka tube turafata ivyo bibiri kumesura no gukora mu mahinguriro y'impuzu. Muri kazoza mu bamufise umugambi wo gukora mu bindi biterwa iwe n'umwumbati gusa? Ego mu bisanzwe nka Besefa tuvuze Burundi Cassava twumva Cassava nyene. Nukuvuga ngo entreprise yacu uno munsi iri kuri iki kintu c'umwumbati, tuvaloriza umwumbati. Rero muri ntuze dufise mu objectif dufise ejo cyahijya ejo turashobora gushikanaho umugambi wacu tubona kuri stable. Hama ico gihe tuzoheza twiyumvire ku bigori, twiyumvire ku biraya, twiyumvire ku mateke, twiyumvire no ku bindi, kuko iki kintu n'abajene bandi bogitahura cyane cyane abantu tuvuga ko twiga science. Igituma ibintu byinshi bizimba ngahi wacu nuko produit imwe
aba ariyo turonderamwo rero vya bindi vyose nkuko nariko ndabivuga. Or ugasanga izo produit zari zifise izindi valere, mu kiraya hariyo amido, mu kijumu harimwo ama starch zirya glucose zishobora kuva mu isukari. Muga twe dukonsoma iyo produit uko nyeniri. Muga twotangura kwiga gutransforma ibitegwa vy'iwacu. Icambere twogwiza umwimbu, ica kabiri bikamanuka ibeyi, ica gatatu tugakreye ubuzi. Nk'akarorero jewe iyi fu yanje igugwa 3500 kandi urumva ko irahinguye ku buryo novuga ngo twoziganyira vya bivunde bimwe twutuze. Muga ugasanga ikivunde kugwa 4000 5000 ariko iyihinguye iragwa 3500. Ibi ndabifashwa nuko usanga izindi produit zavuyemwo zica ziza gukuvura igihengeri ca ya mafaranga umwumbati wagugwa vyitwa ngurazimvye. Rero nibaza yuko ku kibazo mwari mumbajije nitwabona ko intumbero ya mbere y'umwumbati twawuhaye agaciro bikagera aho bimeze neza, tuzoheza twimvire no ku bindi bitegwa. Dushobora no kutabikora twebwe twabisigura urundi gwaruka nabo bakabikora, twese tugaterera imbere hamwe. Mutanguye gukora umusaruro ubona umeze mu bisanzwe ibi bintu tubikora muri voie ya entrepreneuria, ni ikintu kiba kiri hejuru ya byose, ni innovation. Turaduga umusaruro rero twatanguye gukora 2021, ico gihe nta mamashini vyari bigoye, twabikora mu buryo buri artisanal. Rero twaragiye turaduga buke buke, abantu barabitahura, ariko kandi natwe tuza turi ameliora avec les emballages, anako tsagana na emballages ari présentable, nifu yacu ni nziza. Kugeza uno musa aho tugeze abantu barabitahura, turamaze kuronka abakiriya ba mbere kandi turizeye ko bizotera bije imbere, kubera ko natwe tugerageza gukorera ku ma feedback duhabwa n'abakiriya uko baba basanze produit yacu, ariko biratanguye kumenyekana, abantu batanguye kubikunda. Intambamyi rero ntizibuze. Intambamyi za mbere sinshoke mvuga ngo uburyo, intambamyi ya mbere no gukonvenka abarundi kuri produit nshasha. Hari ukuntu twebwe abantu two turakora indira transformation, abarundi bene wacu batatwizera, kumva ni vya bintu mu koresha amaboko, ni vya bintu mwajoboroye, imvugo nyene wumva ko zisubiza produit hasi. Iyo ni intambamyi yuko vraiment abarundi utaragera ku rugero dukonsoma ivy'iwacu ku rugero rushimishije. Intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ni ecosysteme entrepreneurial twatwo turakoreramwo, aho usanga abadufinansa nivyo baba hari mugabo ugasanga urugero umuntu abashaka gushikako ntiturarugerako, amamashini abazimvye, ekonomi ntiri stable, iyo ugomba gutuma ko nk'iyo mashini iva hanze bikatugora ibintu nk'ivyo. Hama n'izindi besoin primaire nk'amatara, amazi, ahenshi dukorera usanga bitari stable cyane. Mugabo ivyo navyo ca tumenye ingene tubidukorana navyo. Nibaza yuko zimwe zimwe nizo mugabo buke buke ngira ngo tuzoshikaho tuzitorera inyishu. Arico musaba bo bashyigikira cyangwa ego icambere twosaba nko twako turabivuga, abarundi bakonsoma badutahure, badukundire ibintu vyacu. Ica kabiri abadushigikira bifuza kudushigikira muri ibyo bikorwa, mu burimyi, mu guhingura, barahawe ikaze. Contact ni 67 348 093. Murakoze. Nitwa Madame Jocelyne, nkaba ndumurimyi w'ikizinu. Ikizinu tukirima mu buryo kama, nuvuga mu gifaransa bavuga ngo biri bio, nta engrais chimique dukoresha imicafu bahejeje gukoresha mu kurima. Iyo barimye bahejeje kurima ibyimburwa bya birimwa nyene tumenyereye, ibiharage, ikawa, imbaho, ipampa, bijye bicafu basigaranye byo dukoresha mu kurima ikizinu cy'iwacu. Ego turakoresha ikintu bita substrat kishobora kuva mu ipampa, turashaka kugikura mu biharage, mu bicericeri, mu bigorigori, ikintu cyose umurundi yimbura kirashobora kuvamwo ikintu bita substrat turimiramo ikizinu cy'iwacu. Ego none muravye murimbura ibizinu bingana gute? Muravye muri komite twimbura ibizinu bitari bike, mugabo ihangiro dufite nturarishikako kuko hari ubuhinga two turakoresha bwa none, novuga iri culture iri intelligente, kandi akivuga gutya mu gifaransa, dukoresheje ubuhinga bugezweho.
la technologie kugira turonke umwimbu umeze neza gose kurusha ego nivyo ko turakorerako. Ibi ni bizinu uko biteke bimeze gute? Ego ibi ni bizinu, iki ni ca kizinu cacu tuba twimbuye tuca tukihingura tukacumisha kugira umwimbu wacu ntuhave wononekara kuko kenshi iyo umurimyi arimye ntashobora gushora umwimbu wose ubwo nyene, kenshi bakunze kuwita ngo wabaye ingorane. Kugira twere umwimbu wacu tuba witwa ingorane tuca tuwuhingura tukawubika. Ibi ni bizinu vyumye twumishije tukabibika. Aha turafise igisuguti twakoze mu ifarini ya champignon. Turafata yafu isanzwe dusanga bakoresha ikisuguti tugashiramo beurre tugashiramo amagi kugira igisuguti cacu umuntu akiriye abe yari ibintu nkenerwa byose bikenewe mu mubiri tugaca twajutamwo ca kizinu ciwacu. Turafise kandi n'ubuyi bukozwe muri ya farine ya champignon. Oui, tellement riche, ushobora kugaburira abana, abantu bakuze, abavyeyi bafise inda, bose barashaka kubijya kuko les éléments nutritifs ziri muri champignon n'umuntu wese arazikeneye. Umwana pour son développement ukiri umwana akure neza, amagufa yiwe akure neza, ubwonko bwiwe bukore neza, yafunguye ikizinu vyidevelopa neza kuruta umwana atabifunguye. Umuntu akuze iyo ari ikizinu biramwevita kugira ya stress. Urabona ubuzima tuba mu misi yose n'ubuzima buruhije. Iyo ufungura ikizinu urafise des éléments ziri muri champignon zituma anti-stress je dirais. En plus de ça, ikizinu kirafise un élément yitwa antioxydant iza kamera nk'umukubuzo niko no vyita uza kubaleya ubucafu bose bwawe buri mu mubiri wawe. Ego cyane. Ego. Abarundi n'abandi babashobora bamaze kumenyera. Ego baramaze kubimenyera. Bon, si cane gose ko hari umuco w'ikirundi uvuga ngo ikizinu casubizaho nkuye baracagitinya. Ariko ibizinu byacu turima si vyasubizaho nkuye tuko turigisha abantu kandi bariko barabitahura ko gufungura ikizinu bikenewe kandi atangaruka mbi bibagirira. Ego. Mubizanye mwahinguye mu bindi bintu barashobora kugura bikiri ari bizinu nyene. Ego nk'ibi inye n'ibizinu bisanzwe, ibi n'ibizinu bisanzwe ushobora kugenda ugateka isosi, ushobora kugenda gushira mu mboga zawe, watetse igitoki ugashiramo ofite tukabifungura aho kujya gufungura imboga. Ego. Canke ushobora gufungura bya bindi biri frais, ofite igituma bya bindi biri frais tudakunze kubizana ko n'ibintu bimara kanya gato bikaba vyononekaye. Kugira rero mwimbu wacu ntuza kwitwa ingorane. Tuwuhingura kugira dushobore kuwubika igihe kirekire cyane. Dushoboye kubidandaza uno munsi sawa, tudashobora kubidandaza navyo umwimbu wacu n'amaforo yacu byose ntibipfe, dushoboye kubibika tukazobidandaza nejo même après un mois même après 2 mois. Ego. Nitwa Niyonize Alice nkorera muri entreprise Totahara biranditse ko ngaha murabibona. Ni entreprise yihingurira ubuyi mu binyantete. Yego ubuyi mu buhingura gute? Ubuyi bwacu turategura ibinyantete donc le maïs, ibigori, ikigori, ingano n'igiharage na soja na sorgo na sesame. Ubuyi bwacu rero buri enrichi par haricot biofortifié. Akarusho akabirya mu buyi bwawe ko abubuye ari bwinshi. Akabirya kare muri ubu buyi bwacu ni igiharage. Hanyuma turakorana na pampu. Hariho n'iyindi produit baduha twajutako ni aju. Iyi ajuta kuri ibi byose. Abasuma barabimenyera mubona mizuri. Ego baratugurira umusaruro turawushima mugabo hari aho tugira ikibazo ugasanga abakiriya baraburondeye ntibaburonse sero n'ibyo tudashoboye kuba dufise. Turagira ikibazo c'amatara sero naho dukorera, hanyuma abakiriya barabukunda kandi barabuzi, donc n'ubuyi bwiza de bonne qualité. Hanyuma ikibazo dukunda kugira cyane ni c'amatara, kubera amatara yacitse turabura produit kuye gusatisfeza abantu. Ucamusaba iki ngaho mukagisabana?
twosaba nyene bakadufasha ku kintu c'amatara n'amamashine de bonne qualité donc ashobora gusya byinshi mu mwanya muto pour gagner du temps.